ku barundi basanzwe bari hano mu gihugu ca Kenya. Irafa pase nigeze kubona message ahantu yari yapostinzwe na Chimamanda avuga yuko abarundi bari muri Kenya hari abariko ntiyavuze ko ari Nairobi ariko nabajije umuntu arambwira ko atari Nairobi ko hari abarundi bari muri Kenya kuri no munsi bariko baricwa abantu bakitaba Imana bakagirirwa nabi sinzi ko ari abanyakenya bariko barabagirira nabi abarundi bagapfa bakagenda cyo kivuga kwiki igihe twabona imyiyerekano yabaye kuba bene gihugu bo muri Kenya na cyane bivanye n'ibyuzwa ry'amabeyi abarundi aho mwari muri mwiyumva gute muri rusange kubera ko yiri mu gihugu kitarimo umutekano nawe muri yo urumva atamutekano ufise abarundi mwari mubayeho gute muri ico gihe mwari ko mukora gute mwari ko muri fadakanya n'abanyakenya muri rusange cyangwa mwebwe mwaravuze ati ibisi ibyacu reka dutekane shaka mpiri no man haje umunyakenya niwo mwite ni prayer boy abahungu bacu bubahwe cyane abahungu b'abarundi bubahwe Yesu akunzi ba Star TV amoro Imana abane namwe aho muherere ndazi muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu naho turanu bita ayivuze gute archives archives no turi ambassador muca mubona ahantu hari neza na neza igistati cy'umuntu atunze urutoki neza na neza turi mu muji wa Nairobi hagati neza na neza hano bita town niho turi neza na neza mu kibanza cyiza cyane murabizi ko iyo nafashe urugendo nkagenda ahantu sishobora kuva yuko onje my name is Mr. Boy the Ship Mr. Recorder Mr. Minute Mr. Kimararungu Loving Town ubeshi umukozi wo munzu Mr. Fashora fashijwe Mr. Ndikukazi Mr. Plan Mr. Dollar Boy all the way from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose I like support everybody in our country I love you too if you love me if you don't I don't care for that reka rero twakire umwe marundi kazi umwe bantu twakoranye kera cyane nkiri muri Isaac TV ariko uno munsi namusanze mu gihugu cya Kenya ndavuga ati kumurari byinshi bivugwa muri Kenya ku barundi cyane ku barundi kazi kumuraza kutwiganira byinshi bitandukanye na cyane tumenye mega life yo nga muri Kenya imeze gute babayeho gute na cyane ko nabonye ko hari abarundi benshi cyane ndetse n'abarundi kazi bari muri kino gihugu reka rero tumwakire kuri niciro karibu cyane my sister umeze neza cyane gose ndashimye amakuru y'imisi neza cyane you feel good in Kenya sana umeze neza tuko sawa tuko sawa gogo umeze neza amakuru y'imisi gogo meze neza cyane inyuma y'igihe kirekire tudakorana cyangwa tutabonana ariko dusuye guhura kandi mu gihugu cya Kenya imyaka ine iraheze imyaka ine yose no mu gihugu cya Kenya mumaze kubona experience irenze kubera ko umaze mu gihugu imyaka ine ubu umaze kubona byinshi bitandukanye umaze guhura n'abana bariya so imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina ramusaba abakunzi ba Star TV kumbure twinjire mu kiganiro nyezina nkuko bisanzwe bakunzi ba Star TV ndabaramukije cyane gose mimi naitwa Lagogo erega ndahimbe ngiye vuga Kiswahili nitwa Lagogo ndazi benshi hariho benshi musanzwe munzi umurundi kazi wanyu na Star Boy n'umurundi kazi wanyu ariko vraiment kubona umurundi mimi ni murundi umurundi wanyu genda umurundi kazi ariko nk'umuntu araba ikiganiro agacerengana atagize subscribe banasema hivyo adakora winzi umuntu sabone nibaza yuko haba harimo akantu katarimwe umutima mwiza following umuntu muteza imbere umwana w'igihugu wacu turanafata n'ingendo kumbure bwo yatubaye ibikorwa byiza ibaze ikintu cya mbere noshimira Star Boy imbere ko tangura ikiganiro ari n'umuhungu yitanga vraiment yakoze byinshi yari muri Isaac TV aravayo arugura TV ye murabona urwego ageze ko ni rwinshi mwanyu mubona Uganda ubu nari muri Kenya Tanzania nukuri Imana imuhezagire kandi abananya atera imbere cyane bivuye muri mwebwe nyene muraba so much kabisa muri Kenya re havugwa iki havugwa maki ku bantu turiko turagukurikirana tarashika muri Kenya kumureka mvugira batarashika muri Kenya havugwa maki mu gihugu cya Kenya mumeze gute abarundi muri rusange muri Kenya en general yovuga ko ari igihugu cyiza vraiment kuko ni igihugu hari freedom wese akora ibyo yishakiye
vraiment ntabwo uvuga ngo uri umurundi cyangwa ngo uri umukenya bose barabakira n'ukuri igihugu cyakira ingenzi cyane cyane muri Afrika noneho mwabonye muri Afrika cyabaye n'icyambere mu bihugu byakira ingenzi gose bitunze n'abantu bo mu bihugu bitari iby'iwabo kabisa ya nanje narabonye ni Kenya imeze neza irimo freedom idasanzwe era ko maze gutembera ahantu henshi atandukanye yaba mu club mu ma restaurants wajya no muri club club naragiyeyo mwana abantu batamba bari gusa narabiboneye kabisa narabibone ntiwononeka ririzo subira wanyu hakirikare vuba ndasubira mu rugo club yo ngaha kweri sinona ijamwe sinibaza ko nona ijamwe kuko batamba bari gusa urumva wowe vraiment namashetani yigende hari ikintu bakunze kuvuga ati kura kwa macho reka tuze turafungura ku mazi dukoresha amaso basi ukikura kwa macho nazama bro ari ukuntu rero baba bakubonye bagaca bakwiyegereza vipi unatokea wapi umukobwa ngaha ikiza ciwe ntanzigo bafise kandi abakobwa bo ngaha baratongoza barakundana agutinye umuhungu araguhagarika akakubwira ati bimeze gute wompa akanimero kawe tukabonana hanyuma nagukunze kuko twebwe nabonye turacyafise imico myiza kweri oya vraiment abarundikazi bagira imico myiza cyane ugerageje kuraba ibihugu je maze gutemberamo n'ukuntu maze kumva ibindi bihugu bibayeho abantu turacyafise kakantu bita umuco wacu umuco wacu muri Kenya kweri bakubonye ingene usanga uri kurifata uzumva bakubwiye ngo we ngo nturi umukenya ngo uri umukenya kweri uvuze ngo we ngo bakubwira to yawe nturi umukenya yego bisigura ko bararaba uburyo witwara imigenzo ntisa urumva bafise freedom irenze urumva wese akora icyo ashaka umukobwa wangana atinya gukubita ngo umuhungu aragushishura kabisa uno munsi murabajene novuga yuko mwavuye mu gihugu cy'u Burundi muva amande y'abavyeyi muva amande y'abagenzi banyu hari n'abandi baba bari ngaha muri Kenya basize n'abana babo mu gihugu cy'u Burundi muza hano kurondera ubuzima uburyo muri ko murarondera ubuzima hano uko muvyifuza canke uko mwifuza ko bigenda murafise freedom mu kurondera ayo mafaranga canke mu kurondera ubwo buzima hano bimeze gute na cyane ku barundi muri hano ku barundi bari hano kubisanzwe nk'abariko barahiga ubuzima nibaza yuko freedom novuga ko ihari kubera yuko ku barundi bari ngaha n'ukuri narashitse muri Kenya ndagira ubwoba hari abarundi bateye ubwoba hari abarundi benshi ibihumbi n'ibihumbi cyangwa nibaza ko ari nk'icya nk'icya 10% bari ngaha benshi abarundi bari ngaha ni benshi cyane rero hariho na quartier babahebeye ni y'abarundi gusa n'abanyarwanda hari n'utubare bambwiye two abarundi turimo amaboke byose n'izindi nzoga zo mu Burundi inyama zokeje byose birahari no kwa Kidumu bakora iby'abarundi gusa hajya korera karaoke arafise akabare kiwe akorera mu iyo karaoke kabisa ariko kandi tukiraho nyene ku barundi basanzwe bari hano mu gihugu ca Kenya irafa pase nigeze kubona message ahantu yari yapostinzwe na Chimamanda avuga yuko abarundi bari muri Kenya hari abariko ntiyavuze ko ari Nairobi ariko nabajije umuntu arambwira ko atari Nairobi ko hari abarundi bari muri Kenya kuri no munsi bariko baricwa abantu bakitaba Imana bakagirirwa nabi sinzi ko ari abanyakenya bariko barabagirira nabi abarundi bagapfa bakagenda cyo kivuga kwiki nta hantu namwe hadapfa umuntu ahantu hose harapfa umuntu rero gupfa umuntu n'umunsi wiwe ego ivyo byarabaye nyene abakenya n'abarundi baracana mwe ku gatonyi ko byaho gukozanya ko gusa gatonyi ariko ntabwo byabandanije cyane kubera ko amakuru iyo uri mu Burundi bavuga ati abarundi barabamaze hariya mu gihugu cyacu nibatuze nta namwe hadapfa umuntu Chimamanda iyo nkuru yashize ahagaragara Chimamanda arega we ndumva Chimamanda ndamukunda ariko Chimamanda nibaza yuko na wene Chimamanda nawe urashikuza sana ase ngo barundi ngo barabarembeje babatemagura Chimamanda wowe urashikuza yego vraiment je ndashaka kubaza Chimamanda none Chimamanda we makuru yose kuyazi we nambukoresha satellite kandi uzumpa inyinshi kuri ico kintu kubera amakuru yose n'ikintu kiba kiri ngaha umurundi ataramenya ariko usanga uri hariya wakimenya ayo makuru iyo abantu bamaze cyangwa urafise abakozi biwawe iyo abantu bamaze kubaka izina muri ivyo bintu hari ukuntu usanga ikintu cyose kibaye naburi umuntu arondera inimero yiwe akimubwire bibaho sinibaza bibaho
So rero iyo tumaze kubona inkuru nk'izo amapost atandukanye wumva ati abarundi barabamaze ari mu gihugu cyacu byarabaye ariko ntivyabaye umwanya munini byabaye umwanya mutoyi hama birahera ariko abitavye Imana bo baritavye Imana ntavyo nzi cyane kweri ko byo byarabaye kabisa yes uko biri kose nibaza ko turi hano ko muri ryo dushobore kurondera ubuzima dushobore kubaho ariko numva shaka kumenya community y'abarundi bari hano muba mwaragize akantu kumbure nk'aka association cyane nka groupe nyene muvuga ati kumbure abarundi aho turi reka samutame tuzoze turagira rencontre tuze turahura tuze turasangira ibintu nk'ivyo ico kintu cyo bagihari nimba gihari wo bukirimwo nimba gihari naho nutakirimo navyone mu bitumenyesha birahari birahari par exemple nka jewe ndi muri groupe yaba mama n'abakobwa haro w'imari sengira benshi murakunda kubibona ko twama tuba turi kumwe tuba turi kumwe twambaye nk'abarundi kazi abakenya bagatangara ibintu nk'ivyo hama nibaza ko ata murundi ari ngaha ashobora kugira ikibazo kubera hariho utwara diaspora Burundi ari ngaha ikibazo cyose kibaye uramurondera nta kibazo gihari vraiment kabisa bisigura ko ni abarundi hagize ikintu gicamwo bagacanamwo baramenya ngene bagikemura hagati yabo ni nkuko nawe twoba turi mu Burundi tugashwana none gushwana si bisanzwe ntazibana zidakomanya amahembe uravuye mu Burundi mu Burundi nibuka ko ukibaba hari muri quartier Taba I think hari Gasenyi uravuye mu Burundi hari ubundi buzima wari ubayemo uraje muri Kenya byarakoroheye muri Kenya ko ushobora kumenyera byoroshe kumbure ubuzima bwaho muri Kenya uri umuntu akora usanzwe mu Burundi wari usanzwe uri umuntu akora karera amaboko urahaba ariko nyene Kenya en general iragoye iragoye kuko Kenya saho gutuma umwana bakora 24 utamenyereye gukora rero ikintu kiba kigoye cyane cyane ariko waramenyereye gukora kweri urakora kandi ugatera imbere kuko Kenya ntibarabangura umurundi cyangwa iki akazura gahabwa akubu bishoboye gusa gukora neza nta bindi nayo handi hoho Kenya vraiment sirtu kubahungira kunda kubagora gatonyira banyuzura gatonya mu bijanye n'ibifungurwa bya hano Kenya ugeranije n'ivyo mu Burundi rero nkoze ku mutima Arahatswe gupfa no babesha ibifungurwa byo ngaha kweri byarabanje kunanira byaranyuzuye kwera kuwa mbere cyo kundi wa mbere najya chips najya intuze ifiriti zonyene nako ari ukuntu nabonye amayayi umenga ari reyishini kimya amagare ibiki n'amahera 10 ariko 10 Yashize mu marundi haya naza kukukwira sensa. Ashaba sensa. Sensa kwa mbitanga sisa. Ni nka sisa. Ni sensa sosa. Ukonye. Ariko ni sawa twebwe irigirigeze ku 1200 gutyo. Ya. Amaginga aho naho ni kwiduka ugiye nko kurangura ari abarangura usanga ari make. Ivyo kurya bire byari byakugoye. Ivyo kurya ngaha birahari kandi birazimbutse vraiment. Ikintu cyerekeye kurya n'abakenya bari ngaha bazogire comment. Injya hano zirahari ariko zirabishe. Ziragoye kubera utaba warazimenyereye. Numva bazimenyero n'abakobwa bo ngangene batagasesha. Asha basa neza ariko gusaba bagenda bari gusa. Bagenda bari gusa nyene. Maguru yose bashira hejuru. Bashira hejuru mugano uko nyene. Na Jone ya bidihari. Beshi barirabura. Barirabura kweli. Numva shaka kumenya kumbure twebwe iyo turi mu gihugu cy'u Burundi hari byinshi tubona ku social media ku ma TikTok kubera ko nabonye ko Kenya iri mu bihugu biteye imbere kuri TikTok cyane. Igihe twabona imyiyerekano yabaye kuba bene gihugu bo muri Kenya na cyane bivanye n'iduzwa ry'amabeyi abarundi aho mwari muri mwiyumva gute muri rusange kubera ko iri mu gihugu kitari mu mutekano nawe muri yo urumva atamutekano ufise abarundi mwari mubayeho gute muri ico gihe mwari ko mukora gute mwari ko muri fadakanya n'abanyakenya muri rusange cyangwa mwebwe mwaravuze ati ibisi byacu reka dutekane mwari mubayeho gute muri rusange twebwe ntabwo two kwinjira mu igihugu nico kwinjira mu kindi twebwe turindira ikivuzwe akaba ari cyo dukurikiza kubera twebwe ngaha twaje guhiga amahera nitwaje mu ntambara twaje guhiga amahera nitwaje mu ntambara mugabo nyene uragira ubwoba kubera ikintu gihindutse ku gihugu nawe mutoya urashikirwa ariko nyene ikiza ivyo bishikira abantu bake kandi sizeri babiheza akazi karabandanya ariko nyene hariho ibice bimwe bafunga n'ahandi
babandanya bakora n'ahandi bafunga kabisa ntibakore kuko hariho umutamara avuze ati ntihagire igihugu na kimwe gikorwa. Kenya yose irugara n'amaduka byose birugara no muri ville ntubona ko turi ngaha muri ville ntiwozayo nta n'umuntu n'umwe abahari uguma muhira. Gerageje kuraba mu buryo naho bw'imibereho aho musanzwe muba hari ama apartment menshi cyane ariko ngerageje kuraba nasanze ari beyi ndende biraborohera ku barundi ugerageje kuraba amafaranga y'iwacu n'amanyakenya ari hejuru cyane biraborohera abarundi kubona turi dufaranga kumbure two kuronka huba bivana umwe wese n'akazi akora n'ibyo akora haba abadandaza ivyabo hari abakorera abantu yani ubudandaza ivyiwe n'ukorera umuntu umwe wese aramenya ngene yipanga kimwe gusa nyene inzu zo ngaha zirazimvye kandi muri uko kuzimba nako ni ntonto cyane inzu zo ngaha ni ntonto vraiment uko nk'inzu usanga uri ha 200,000 y'amarundi abari inzu ntoya ariko bivana na quartier ubayemo ariho quartier ziciriritse na quartier zizimvye ugerageje kuraba uburyo abajene bari muri Kenya b'abarundi bo bariko bariteza imbere kuko nyene cubare no yamavuga ati dukore cyane umbure umufuko ushobore kubona amafaranga ndetse n'umunwa ushobore kuronka ico ufungura koko abajene bari muri Kenya b'abarundi urabona ko iterambere koko bariko baragerageza kurirondera kumbure baze gushyigikira abarundi bagenzi babo. Umudiaspora ntarondera amahera mu gihugu arimwe ngo akorere mu gihugu arimwe ego hariho abari ngaha usanga baraguze amazu baraguze ibintu ugasanga baruguje amashopu akomakomeye ndafise nk'abagenzi afite amamodoka hano uguruye amashopu abenshi baraguze n'amaparcelle iki ariko benshi majority haraho busanga aca arongora kwanza umukenya aca arongora umugore w'umukenya kugira binamworohereza abe impapuro ibiki byose uragura nubwo utabura ufise umugore w'umukenya hano uremere uragura nta na kimwe kabisa bisigura ko abajene bari hano b'abarundi benshi bariko barafasha igihugu cyacu bakagirane bakorera ntuze ngaha aya mahera ngaha bakaja gukorera imigambi mu gihugu kugira ngo mu nyuma bishobora kwa ugasubira iwanyu niko kimeze iwanyu ni wanyu hazokwamara iwanyu kandi Burundi ni bwiza cyane dusubira inyuma gato ukigira igitekerezo canke icyumviro cyo kuza hano ndibuka ko wigeze gukora bino nkora kuri Musuhura TV of course icyumviro cyo kuza hano cyaje gute na cyane ko ukiri mu Burundi wari umwe mu bigeme b'abashakashatsi kubera ko ndibuka ko wari ushira ibintu kuri stat by'ibiratu biki n'ibiki ensuite suite icyumviro cyavuye hehe kugira wumve ko woza hano nka gogo waje nkande waje gute kumbure umuntu wese ariko aradukurikirana yumve ko byabaye kuri gogo nawe kumbure nawe bishobora kumubako. Jewe maze kuva muri Boss Lady na Connect Leo urabyibuka 2020 naciye nangajwa n'umuboss ari Amerika kuri irya TV ndazi kumuzi wewe maze kunyangaja ndamukorera amezi 6 kandi vraiment yarashimye byagenda neza mu nyuma hariho app ntiriwe ndavuga izina abazoyikeneye bazosaba nimero ngaho ishobora kuba connect kabisa abantu barafisha ubuzi bwa East Africa urantegera neza hanyuma je nyene umugenzi wanje yari muri Canada arayimpa aravuga ngo pfa kurabura abangu turarangira abagenzi ariko nta objectif nimwe yarazi yuko noshobora kuza ngaha urantegera niho mu nyuma nasacinga ndaraba ndabona umenga hariho akarusho gatoya ndavuga ati ko nsanzwe hari mfise umugenzi no ngende yo gutembera umunsi umwe mare yindwi imwe hanyuma nzoce ngaruka mu Burundi mbananya akazi kanje jewe ngasi naje kwa makaziki naje kwanza gutemberera uwo mugenzi wanje muri visite manje muri visite candagiramwo ndaraba no kuyo naho hantu kuri ubwo buzi ndagenda ndaraba maze 3 jours ngaha muri Kenya mvuga ati inyuma y'imisi nk'itatu nzosura mu Burundi ndaza ngaha muri ville ndagenda ngaha kuri yo office yani kugira bari kurabisha gusa urumva y'ubuntu nyene mu mutwe ikintu cyose uzugiteste urashobora kukuviramo inyungu ndaza ngaha kuri office cyanagira n'igikundiro cyiza bambonye avuga
ni Burundi ya mu Burundi ya turavugana nyene barambwira ngo ubuzi buhari n'ubu cyambwira uwo mukobwa twari kumwe si n'umukobwa ni mu mama none hewe reka nkori ku kwezi gusa urabe kiko bahemba ku munsi amahera yiwawe bagenda baguhemba kireka nkore kuri ubu munsi gusa urumva kireka nkore uyu munsi gusa hanyuma nkoze uyu munsi gusa cyangwa nkore indwi zibiri ko bahemba ku munsi baguhemba ku munsi ubishatse baguhemba amahera ku munsi cyangwa kwezi ntabwo nkore de semaine ngenda acikanye cyane higira itike wisuye mu rugo ajya amahera ni mabi kweshi maze kuyabona byarakwanze ndatangura ntanguye aho kazi ni kuri sinobesha ntako narinzi naciye ngira formation y'imisi 2 ndagira formation y'imisi 2 ndaheza cyane atangura aho kazi ndagatanguye nagiye gukorera abasomaliya beshi ngira barahaza numba ni mu basomali n'abakenya na cyangira igikundiro ciza ababosi barankunda barambwira ati nukuri ibi bambwira ngo twoshobora ngo kuguha akaganuke ka kontra ndavuga ati amahera yoncika cyandabandanirizamu cyamba ndahevye akazi mu Burundi nabwira umubosi wanje tuje rero sinzogaruka rondera uyundi mukozi ubugende muri Kenya naciye bigenda nkuko nyene ndakunda muri Kenya vraiment sinovuga ngo naragiriye ikiganza kibi cyangwa mvuga ngo naratesetse benshi hari abateseka karara mu mabarabara birababaje ariko je vraiment ndashima Imana ya ubundi uzorongo kwajarira jewe nipo arongowe mwana nipo tu zorongo kwa tu ukuna jiweka weka kimya au si hapana bikipatikana nitabambia kuna nta banyakenya baragupropoza shaka mpiri no man haje umunyakenya niwo mwite ni prayer boy abahungu bacu bubahwe cyane abahungu b'abarundi bubahwe aho bari bose wera abarundi kwera umuhungu yagukunze w'umurundi abagukunze ntabindi ariko umukenya nta rukundo rurimo kabisa turumvise yuko abarundi n'abarundi kazi muri mu gihugu ca Kenya mumeze neza cyane mu bijanye no gukora hari ukuntu usanga igihugu kivuga ati ngo nguye n'umukozi avuka hano ngaba abakozi babakomeye amateka y'abarundi b'abakozi bari hano ameze gute muri rusange ku banyakenya ameze neza cyane abarundi niyo ugiye gusaba akazi barakaguha bihuse icyambere avuga ntitwiba cya kabiri dutonda akazi kare icya gatatu turubaha ariko urabona umwana gihugu ngaha nk'umukobwa agiye gusaba akazi umubosi akamubwira nk'ikintu none umubosi arashobora kukankama acagutuka acha mchezo wewe unaringa na vitu nini anagutusi wewe acagutukira ngaho mugatwa w'abarundi hari akantu ko kubaha nyene ho guca bugufi kabisa nuko je numva no gushimira muri rusangi ariko kandi ndakwifuriza iterambere kurondera uronka kubera ko twese turondera kugira turonke ndaro mu gihugu ca Kenya nibaza ko mu minsi 6 cyangwa 8 zoba nasuye mu rugo ariko ko biri kose kazima nabonanye na Gogo nabonanye n'abandi Alvin Smith dufitanye ikiganiro ku munsi wejo n'abandi benshi b'abarundi turiko turakorana ariko biri kose naje ngaha mfise ihangiro ryo kurondera abarundi sinaje nganje mfise ihangiro ryo kurondera abanyakenya kubera ko je nkunda abarundi bagenzanje message ushobora gushikiriza abakunzi ba Star TV mu mwanya bari kurangura abantu bose bakeneye kurangura ibintu by'impuzu ibirato ikintu cyose waba wumva ukeneye kurangura cyose wifuza nubwo buri mu Burundi ubu mu Burundi je ndatuma ndakurungikira neza na OBR siwe wiriha je ndakurungikira ubigusanga aho uri muhana wiwawe ukakumpa nimero byose nkafunika nkacanda guhana wi muhana OBR wakuyemo byose yego na OBR byose nakuyemo nkakurungikira ndatuma buri kintu kimwe cyose ya amatelefone ya iPhone ya occasion ndatuma canke mashasha icyo ukeneye cyose ubikeneye uzondondera gira kutanga naka nimero kawe nimero yanje ya WhatsApp ni 07 mvuga vuga ko bishakana na kimwe Chris Desa senganika sa mu gifa this Chris Desa senganika
plus 254. Mimi mu gifaransa bica bingora. Okay, vuga reka basinze kurabira. Magenda bivuki. Nimero yawe si? Ndayizi mu gifaransa, mu cyongereza. 07. Oya ntabwo tuvuga mu cyongereza. Plus 254 7 35 14 97 38 sindio? Nizo nyene. Tayari. Yesu akunzi ba Star TV ngo mubana twari kumwe na Gogo ajya irindi nijyaye kumbure ntibumve Gogo basi tumenye ko ari Niyubahwe nde Godance kabisa. Twari ko mugambwa Star TV kumbure twatifuza kumenya mbega barundi bari muri kino gihugu babayeho gute bameze gute na cyane ko hariho ari bavuga ko ibihuwa ko hari abarundi benshi bariko barapfa cyane bariko baratemagurwa hari muri kino gihugu ca Kenya navuze ati nibagiye ko nkunda D1 D1 uramufana D1 n'umufana ikindi nacyo igira kabiri nibagiye kubwira abarundi b'abastare ko bariko barakora ibintu byiza uwa mbere Satbi respect Big Fizza respect mwingine ni D1 abandi bose mugende muryame kubera ko nta ndirimbo y'igiswahili muraduha murimenye bagoma batangaza mu Kirundi zo mu Kirundi ariko Satbi man uragenda muri bisi kumva indirimbo yo yavugije kuri televiziyo indirimbo zihitinze muri East Africa baramushira imuvuzi ni muririmba igiswahili kabisa. Imana ibahezagire cyane abakunzi ba Star TV mwako muradukurikirana twa kumwe na Gogo turi mu gihugu ca Kenya neza na neza turi town niho turi nyene tumeze fresh niho turi mu kazi kose murabizi Star TV iri hose ndanabashimira cyane mwebwe mwatugize batwebwe Imana ibahezagire cyane. Thank you so much.